N'urumuri rw'amahoro rwari ruvuye mu ntara ya Bubanza kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 9 Kigarama umwaka wa 2023 niho gwinjira icese mu ntara ya Bujumbura rukaba gwinjiriye muri komine Mutimbuzi. Urwo rumuri rwakiriwe ku ruzi Muzazi aho buramatari w'intara ya Bubanza Cleophas Nizigiyimana yaruhereza umuyobozi mwishikira mu biro kwa buramatari wa Bujumbura Dieudonné Bizimana nawe aruhereza imvukira zirongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera asanzwe ari n'imvukira y'iyo ntara, abashinga amateka batowe muri iyo ntara hamwe n'izindi ndongozi. Uti none hakurikiye iki? Urwo rumuri rwaciye ruja kumurikira ibikorwa vy'iterambere mu makomine yose uko ari 9 agize iyo ntara. Rwaje rwitwaje isima y'imifuko 50 kuri buri komine ifise inyubakwa iriko irubakwa. Imutimbuzi rwamurikiye ubwubako rw'ibiro vy'umukuru w'umutumba Muyange hamwe n'ishure ry'ubuhinga rya Rubirizi. Mubimbi urumuri rw'amahoro rwamurikiye ibikorwa vy'ubwubako rw'isoko ya Kinama, isoko kigega ca komine Mubimbi iremamwo n'abanyagisagara ca Bujumbura. Iyo soko ikazoba ikikujwe n'amazu ageretse rimwe, akaba ari amazu y'ubudandarizo, hagati hari kibanda. Mwisare urwo rumuri rw'amahoro rwamurikiye ibikorwa kw'igorofa izoba igeretse rimwe, ikazoba ari inzu y'ingenzi irimwo y'amanama n'uburiro bwa kijambere aho mu Rushubi. Hakaba hakozwe igisenge c'iyo nyubakwa. Mu mirimo itandukanye dufise nimuze dushira ingufu hamwe duteze imbere komine yacu. Bukeye bwaho ibikorwa vy'iterambere no gutsimbataza amahoro vyabereye kw'ishure shingiro rya Raro zone Kiyenzi komine Kanyosha, ahariko hubakwa amashure akomeye akurikije ya mbono y'igihugu mu gusubiriza ayashaje. Urumuri rwaciye rujanwa muri komine Nyabiraba rwakiranwe umunezero mwinshi n'abenegihugu isinzi, ruca ruja kumurikira ibikorwa vy'ubwubako rw'isoko rya kijambere i Nyabiraba. Kuri uwo munsi ugira kabiri, intwararumuri zawusozereye muri komine Mukike mu guca imikobeko muri zone Rukina. Ku munsi ugira gatatu urumuri rwajanwe muri komine Mugongomanga kumurikira ibikorwa vy'ubwubako bw'ibiro bishasha vy'ikomine. Ibiro bizoba bigeretse rimwe. Nayo imutambu ibikorwa vyabereye kw'isoko ririko ryubakwa ku mutumba Gomvyi. Ibikorwa vy'uwo munsi vyasozerewe muri komine Kabezi kw'ishure shingiro rya Mutumba ya mbere, ahashirwaho igisenge ku birasi bitatu vy'iryo shure. Ku munsi wa nyuma imbere yuko rushikirizwa igisagara ca Bujumbura, buramatari w'intara ya Bujumbura yamanje kurumurikisha ibikorwa vy'ubwubako bw'ubwato Marayika bupima imetero 68 z'uburebure ku 12 z'ubwaguke, buzotwara ibidandazwa n'abantu vyose bipima itoni 1,800.
Ikindi kibanza gwaciyemwo na hariko hategurwa guhubakwa amazu ya kijambere, umugambi uriko urafashwamwo n'abarundi baba mu makungu. Urwo rumuri rwari ruje rwitwaje agaseke k'isima nk'uko twari twamaze kubibabwira, hamwe n'ubundi butumwa, vyose vyarungitswe n'umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evariste Ndayishimiye, bikaba vyashikirizwa na Epipode Baranyikwa, umukuru w'intwara rumuri. Nyiricubahiro aragira ati twongereze umurindi w'ibikorwa, mu bisanzwe abarundi turakora ariko turi ku murindi muto cyane uravye uko ibindi bihugu, uko abandi bene b'ibindi bihugu bakora. Nivyakunda twongereza n'amasaha yo gukora kugira ngo nitwajya kwirimbura tuzosange twashikiriye cya gihugu rero kigaba kikigaburira. Ico gihugu rero ntikizova mu Buyapani, ntikizova mu Bushinwa, ico gihugu ntituzoza kukigura, mu Burundi nyene tuzohindura mu gukora cyane, mu kugwiza umwimbu, mu kurondera ubumenyi butuma dushobora gukora ivyimbuka cyane. Wewe uri kurarima, rondera ubumenyi. Wewe uri kurorora, rondera ubumenyi. Wewe uri kuradandaza, rondera ubumenyi. Wewe urakorera uriko wikorera ibikorwa vyawe, rondera ubumenyi bukwiye kugira ngo ushobore kugwiza umwimbu bimwe biboneka, ama dushobore kwitwa igihugu kigaba kikigaburira. Aha rero mvuze ngo murondere ubumenyi, sinavuze ngo murondere kure indongozi ziri hano. Wewe uriko urakora igikorwa ukabona harimo ivyo udatahura, rondera indongozi mu ntwaro. Ariko rero igisabwa gihambaye kugira ngo leta nayo ibe kuri ico kivi nuko dutanga amakori n'amatagisi. Amakori n'amatagisi niyo leta yikora ko kugira ngo tugarukanire byabarabara. Yagize ati rero mugende aho musanga ku nyubako mubaterera imifuko 50. Byarakozwe kandi aho twaciye hose twagiye turabikora. Nagira ngo kuri ako kigoranye n'icubahiro yagize mumfashe tukukengurukire, tumukomera amashyi. Ubwo butumwa abanyabujumbura barabwakiranye igishika, barakenguruka kandi cyane, nabo nyene barazimanye intwara rumuri, bongera bazituma ku mukuru w'igihugu cacu c'Uburundi ibisabo bitandukanye. Muri ivyo bisabo twovugamwo bikenyi: kuronswa amatara mu gace ka zone Rubirizi hepfo y'ishure ry'ubuhinga rya Rubirizi. Byukuri kano gace turimwo aha hepfo, abenegihugu bo muri kano karere barakeneye amatara. Mwebwe ko muri muro bya nyiricubahiro n'uwo batoye babaserukire, bagomba tubatume mwubahwa, muze mudushikire nyiricubahiro. Twebwe twaragerageje yaranze. Aha bamaze baraguze n'amapoto, regidezo yaraje gupima mugabo kugira baronka amatara byaranze. Rero nico gisabo ko nyiricubahiro yababwiye ngo amuzoza muraca bazoze barabatuma hanyuma munshikire. Ivyukuri muca mwumva yuko ababenegihugu bo ngaha mu gihe batafise amatara, iryo hangiro ry'Uburundi bwifashe, Uburundi buteye imbere, bohava basigara inyuma, kandi twifuza yuko ata murundi numwe asigara inyuma. Rero nk'uwo batoye mwino ntara ya Bujumbura kugira ngo ndabavugire, nico gisabo naco mwubaho ndakibashikirije, muze mudushikire nyiricubahiro muvyeyi wacu. Ati abenegihugu bakengurutse mugabo n'umuyobozi wa regidezo mukuru yarashitse ngaha. Abo muri regidezo nibo baje no gupima mugabo nugushika n'ubu ntitwumva igituma bataduha amatara. Rero ngira mwebwe ko muri hariya ngira mutuvugiye, ngira bazoca babikora. Guhindurirwa canke kuronswa icuma gihingura umuyaga nkuba transformateur ku mugwa mukuru wa komine Mutambo, kuko ikihari gishaje bakironse mu myaka y'1980, bigatuma abandi bene gihugu bataronswa umuyaga nkuba kubera ko kidafise ubushobozi. Muri no komine yacu ya Mutambo turafise ikibazo c'amatara, kuko kuva 1980 habonetse transfo yabaye imwe, ariko igisagara cagiye ciyongera. Ryo bene gihugu rero dukoresha iyi imwe yonyene, haba no migambi yo kwiteza imbere.
tubona rero ko ishobora kugira ikibazo twarasabye yuko dufata mu ntege leta ikaturonsa iri transfo kugira ngo igisagara caguke kibone kwakakamwo amatara ku bene gihugu hamwe n'imigambi yo kwiteza imbere. Murakoze. Kongera gushigikirwa ku bwubako rw'isoko ya kijambere ya Kinama imubimbi, inzu y'amanama, uburaro n'ingenzi yo muri komine Sare, ubwubako rw'ibiro vya komine Mugongomanga, isoko ya komine Nyabiraba na Mutambu hamwe n'amashure muri komine Kanyosha. Aho hose harakenerwa isima, ahandi ivyuma vyo gusakara n'amabati n'ibindi. Harasabwe kandi gusanurirwa amabarabara ya Sirida, Mutambu Kabezi, Jenda, Isare, Bushubi, Mageyo. Gutyo bigatuma imigenderanire igenda neza. Gutomora neza ikibazo c'abanyagihugu bafitiye amatongo munsi y'ibarabara ibikuru nimero 3 RN3 mu karere ka Kabezi kugira ngo abenegihugu basubire ku mirimo kuko ubu atakiriko kirahakorerwa n'ibindi bibazo vyarashikirijwe. Naho biruko barakengurutse ku mabarabara ariko arakogwa hamwe n'igikemanyi umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yarungikiye abenegihugu nk'uko Dieudonné Bizimana yabishikirije. Ibibazo vy'amabarabara dusanzwe dufise turabona ko leta dufashe mu mugongo kugira ngo ayo mabarabara asibugwe. Narijya intara yacu yari ifise amabarabara menshi ahaca kandi yagiye aragira ibibazo, ariko turabona biciye kuri cya kigo gitunganya ivy'amabarabara hari amabarabara ariko arasanurwa. Nivyo nibindi dukengurutse kandi tubatumye kudushikanira kugira ngo n'ayandi yo basigaye abandanye nayo atunganywa neza maze intara ya Bujumbura ibandanye ibanyabagendo. Abenegihugu b'imukike barashikirije ico bazi kandi biteze kuri urwo rumuri rw'amahoro. Icyo twiteze ihinduka ku ikomine yacu. Twumvise amajambo akomakomeye cyane twashikirijwe n'intwara rumuri n'abaje barungiswe na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu. Amajambo menshi batubwiye. Icyo twiteze nk'ihinduka turiteze ikintu gikomeye cyane kuko tugiye gushiramo umwete dusumbiriza aho twari turi aho twari tugeze. Ku bwanje insigo noha urumuri rw'amahoro no kuvuga ahantu hose haciye umuri harabona nta mwijima ubukihari mu vyerekeye indimo mu vyerekeye amashure mu vyerekeye iterambere twizigiye ko tugiye kuronka umuco wiyaguye ku buryo uburundi bihereye ku ikomine yacu katazosubira kuba gahugu gatoyi ariko ahubwo kizoba igihugu n'amahanga yemera. Ico twiteze umwimbu mwinshi kubera urumuri ruza rumurikira abene gihugu kugira tugwize umwimbu duteze imbere igihugu cacu catwibarutse. Twiteze ikintu gikomeye cyane no mu vy'inyubako. Murabona ko dufise amabarabara ariko baratwubakira n'inyubako nyene rusangi. Mwumvise amashuri turiko turubaka bariko barubaka tubifashijemo n'umugambi mwiza wa leta. Rero twiteze yuko ikomine yacu izoba n'ubundi ya mbere mu gihugu kandi ikaba ni ya mbere mu karere ka Afrika. Reka turangize tubashimira mwese mwaduteze yompi mukongera mukadukurikira. Dushimire abitanze muri ivyo bikorwa vy'iterambere twongera tubibutsa ko urwo rumuri rwaje ku ncuro ya 17 ku civugo ngo mu runani rw'abarundi tugende turabe Burundi bwifashe mu 2040. Radio Television RTBB ni Bwiza ry'Uburundi bwiza.